Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane nk'uko twabibabwiye ku munsi w'ejo. Hari amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kugenda ajya ahagaragara arabana n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Benshi bakemeza ko nyuma y'imyaka 4 umuco waba ugiye kuboneka ku kishe umuhisi Petero Nkurunziza ndetse n'abungukiye mu rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, ndetse tukamenya n'ibiriko biravugwa mu bagumyabanga batandukanye, aho tuza kumva amagambo ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ashikirijwe na General Godefroid Niyombare yagereza bagenzi be ko abari bo bishe umuhisi Petero Nkurunziza, kandi mukaza kumva injyane ziri hagati y'abategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi bapfa urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, aho tugiye kugaruka ku nkuru twabahaye ku munsi w'ejo, ariko tukagira ibyo tugenda twongeramo biteye ubwoba. Umugumyabanga wese ahari hose ategerezwa kumva kandi akamenya icyabaye ku muhisi Petero Nkurunziza, ndetse n'abagiriye ingorane zikomeye cyane ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza bategerezwa kumva iyi nkuru, kuko irimo ibintu bitangaje kandi biteye ubwoba, byerekana ko abarundi ubwabo ari bo bonyine bashobora gutabara igihugu. Kubona abategetsi bakomeye cyane barongoye igihugu c'u Burundi bivuga ko baba baragize uruhara mu rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza ni ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba. Umuhisi Petero Nkurunziza naho yakoreye amabi atari make abarundi batandukanye, ariko nanone benshi baremeza ko yari umugabo w'ijunja n'ijambo kandi urinda. Benshi bakemeza ko ibibazo biri ngaha mu gihugu c'u Burundi uno munsi bitigeze bibaho ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza naho yafatiwe ibihano. Akaba ariyo mpamvu aka kanya kumenya umuco ku kishe umuhisi Petero Nkurunziza ari ibintu by'ingenzi kandi ari ibintu bitangaje cyane, bishobora gufasha abagumyabanga ndetse n'abarundi muri rusange, kuko Petero Nkurunziza yagiye akiri muto cyane ku myaka 55. Ni ukuvuga ko ari kugira ibindi bintu afasha igihugu, ariko Basumirinda bashimye ko agenda hakiri kare. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko byanga byakunda ibi bintu bigomba kujya ahagaragara kugira ngo abarundi babimenye. Turaza no kugaruka ku majambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye yamutorotse ku munsi w'ejo Igitega, ndetse tuze no kuvuga ku bimaze iminsi bivugirwa mu rubanza rwa General Arengiyome Bunyoni, aho ku cyaha cyo kugerageza kwica umukuru w'igihugu akiburanishwa mu mwiherero. Impamvu nta yindi si ugukingira General Arengiyome Bunyoni kugira ngo atamaramara, kuko baramaramaje bihagije, ahubwo impamvu nuko muri urwo rubanza muri icyo cyaha havugamwo urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, aho tuza kuzana n'amakuru ahambaye cyane arabana n'umupfumu, ahubwo we yiyemereye ko ari we wishe Nkurunziza, kandi akavuga ko uburozi yamuhaye bwaturutse i Tanzania, bikaza byiyongera ku matohoza yakozwe n'umumenyeshamakuru Bob Rugurika. Ibi nyine akaba ari ibibazo bihanze abarundi, kandi benshi bakavuga ko umukuru w'igihugu ari umuntu ukomeye cyane, ariyo mpamvu abarundi bose bagomba kumenya ibyabaye ndetse bakamenya n'ibiriko biraba muri kino gihe, kuko benshi bemeza ko byanga byakunda Perezida Evariste Ndayishimiye urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza yarwungukiyemo ku rugero rukomeye cyane. Ndagusabye wumvirize iyi nkuru kugeza iheze kandi wumvirize winyegeje,
kuko irimwo ibintu bitangaje kandi biteye ubwoba ku buryo hageze umutegetsi wakumva uriko urayumviriza ashobora kugira nabi cane, kuko ni inkuru irimwo amabanga menshi yaranze ubutegetsi bwa CNDD-FDD cane cane aho twibanda ku rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Byose nyine ugiye kubikurikira kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo, unakore share ku babanyi ndetse n'abagenzi kugira ngo mwese mumenye ibyabaye mu rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, kuko umukuru w'igihugu si umuntu woroshe. Perezida Nkurunziza yishwe n'iki? Kw'igenekerezo ry'icenda ukwezi kwa gatandatu 2020 hafi isaha 10 z'umuhingamo, umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntagwamiye yasomye itangazo rimenyesha abarundi ko Perezida Pierre Nkurunziza yari yaraye apfuye mu bitaro by'i Karusi. Natwe turashoboye. Ku kijanye n'icishe umukuru w'igihugu Prosper Ntagwamiye yavuze ko Perezida Nkurunziza yari yinjiye ibitaro ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatandatu 2020. Yavuze ko kubukeye amagara y'umukuru w'igihugu yari yifashe neza aranaganiriza abantu, hanyuma ku wa mbere umutima uca urahagarara giturumbuka. Yaravuze ko abaganga bagerageje ubuhinga bwose ngo umutima usubire gutera biranga. Itangazo rya leta ryagumijeho ibibazo byinshi mu Barundi. Perezida Nkurunziza yari agwaye iki? Abantu bose mu gupfa umutima urahagarara, none uwa Perezida Nkurunziza wahagaritswe n'iki? Perezida Nkurunziza yari akiri muto cane ku myaka 55. Yari umugabo akomeye akora siporo nyinshi. Uru rupfu giturumbuka rwaje gute? Byose nyine mugiye kubimenya, aho mugiye kumenya n'abarwungukiyemo ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umwanya muto mu butegetsi harakwiragijwe igihuha ko Perezida Nkurunziza yahawe ishano na bamwe mu Batutsi bari bamwegereye cane. Ibyo bihuha byahagaze kubera umupfasoni w'umukuru w'igihugu ubwiwe yasabye ko boreka kwambika ibara abizigirwa ba Perezida Nkurunziza. Yavuze ko abo bariko barabesherwa ari bo nyabuna bamuryamyeko mu bihe bikomeye. Uru rupfu rwashitse umupfasoni w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza ari kwivuza muri Kenya. Ibinyamakuru bya Kenya byamenyesheje ko Denise Nkurunziza n'abagiye bamuherekeje basanze bafise coronavirus COVID-19. Ibyo byatumye benshi bibaza ko na Perezida Nkurunziza yoba yishwe na coronavirus. Ico gihe leta y'u Burundi yavuga ko ikirere c'u Burundi kikingiwe. Umuvugizi wa Nkurunziza yavuga ko Imana bashize imbere yakingiye u Burundi coronavirus. Perezida Nkurunziza yapfuye nyuma y'iminsi 19 hatowe umusubiriza wiwe. Evariste Ndayishimiye asigaje amezi 2 ngo yimikwe. Imbere gato y'amatora Perezida Nkurunziza yari yatoje itegeko ridasanzwe rimwita ko ari imboneza yamaho. Iryo tegeko ryamuha icubahiro kidasanzwe n'ubushobozi butabaho mu ibwirizwa shingiro. Hariho ibibazo bihambaye by'igihugu yogumye abazwa imbere y'uko bifatwamwo ingingo. Muri ibyo harimwo ibijanye no gucukura ubutare. Perezida Nkurunziza yari yategetse Evariste Ndayishimiye abantu ategerezwa kugena mu mabanga ahambaye. Ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bwaboneka ko buzoba buboshwe kandi bucunzwe cane na Nkurunziza. None Perezida Nkurunziza yishwe n'iki? Uburozi canke coronavirus? Ninde yungukira mu rupfu rwiwe? Hano ndabasangize intahe nahawe n'abantu batandukanye bari begereye umuhisi Petero Nkurunziza ndetse n'ababaye hafi yaho yarari mu gihe c'urupfu rwiwe. Kubera imvo z'umutekano hariho abo ntaza kuvuga amazina. Intahe y'umugenzi wiwe: Nkurunziza yaransezeye rwose. Umwe mu banyepolitiki bakomeye bari begereye mu cane umukuru w'igihugu yambwiye ati: umunsi wa mbere igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatandatu 2020 Perezida Nkurunziza yarantumye ko yaramwitabye. Shitse hariho icantangaje, ntiyanguye mu nda nk'uko yahora abikora. No mu kwicara yagiye kure yanje buke buke. Sinamukozeko. Yambwiye amajambo atangaje cane. Yambwiye ko amuhamagaye kugira anshimire ibyo namufashije.
yaranyibukije ibihe byinshi twaciyemo. Hanyuma mu kunsezera yambwiye ko tutazasubira kubonana. Ico kintu nagumye ndaciyumvira igihe kinini. Mu bisanzwe Perezida Nkurunziza yari agisigaje amezi hafi 3 yo kurongora igihugu. Sinumva impamvu yari gushimira ataraheza gutwara. Ibyo kunsezera byo nari nibajije ko tutazosubira kubonana akiri umukuru w'igihugu. Uko yabivuze niko byagenze. Ntitwigeze dusubira kubonana. Mu ndwi imwe gusa yari apfuye. Iyo ndabyiyumviriye ko mbona umengo yaramenye ko yimirije gupfa. Umuganga w'Ikarusi. Ibipimo byerekana ko afise coronavirus ku rugero runini, ariko twarabonye n'ikindi kintu tutatahuye neza ico arico mu maraso yiwe. Naraganiriye n'abaganga bafise ico bazi ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Umwe ni umugenzi wahamagawe gutabara Nkurunziza ahejeje gucikana. Uyu muganga twaganiriye nawe yaragwaye coronavirus mu gihugu ca kure. Yagize ati: "Jewe ndemeza ko Nkurunziza yishwe na coronavirus. Jewe naragwariye coronavirus mu gihugu ca kure, ariko gifise uburyo bukwiye. Umaze kuremba wagira ikibazo co guhema, bakakwambika ico uhemeramwo bita respirateur. Carazira kwambura respirateur. Iyo banyambitse yari ifise umugozi muremure ku buryo nava ku gitanda nkaja kwihagarika, nkaja koga atankomanzi. Umaze kwambara respirateur waca umerewe neza mu mubiri, ukamengo wakize, ugatangura kwandikira abantu kuri telefone." Ndabye uko bavuga ibya Nkurunziza byagenze numva bihuye cane n'ibyabaye ku bari bagwaye coronavirus. Nkurunziza nawe yarambaye ikimufasha guhema. Ni nayo mpamvu ku munsi w'Imana igerekerezo rya 7 ukwezi kwa gatandatu 2020 yari yumva ameze neza akanavugisha abantu. Ariko nk'uko nabyumvise ico bamwambitse cari gifise akakozi kagufi cane, ntiyashobora kwiyunguruza acambaye. Aho kuwa mbere mu gatondo Perezida Nkurunziza yarakeneye kuja kwihagarika bisanzwe, aca arambura kimwe kimufasha guhema agenda mu cumba carimwo toilette. Abamucunga bari hanze imbere y'icumba agwariyemwo bagiye bumva urwamo ngo gi. Umukuru w'igihugu yari aguye hasi. Uko bimeze wiyambuye kirya cuma kigufasha guhema, mu minota idashika n'5 oxygene iraguheramwo yose, iheze uca ucikana ubwo nyine. Niyo mpamvu yaguye bwarumye. Amucunga barashobora kwinjira barashika aho yaguye. Yari amaze gucikana. Minisitiri Tade Ndikumana niwe yategetse ngo bakore ibyo kumufasha gusubira guhema, ariko kari kabaye. Niho batuma ko ibyihuse umuganga w'umuhinga i Bujumbura, banamuha indege ya kajugujugu imujana Karusi. Ashitse abonye uko Nkurunziza ameze n'ibyo bariko barakora byo kumufasha gusubira guhema, yarumiwe. Niko kubwira Tade Ndikumana ati: "Mushikiranganje, ko wewe uri umuganga ntubona ko umuntu yacikanye kera? Mushaka mumuvunagure imbavu ngo muriko muramufasha?" Aho hari haheze amasaha arenga 3 Nkurunziza yacikanye. Je nemeza ko yishwe na coronavirus, ibindi sibyo na gato. Ubundi twaganiriye n'umwe mu bahinga bakora mu byo gupima indwara laboratoire ku bitaro by'Ikarusi. Yagize ati: "Twebwe baraduhishije umurwayi uwo ari we. Ico bikoze twarabona ko ari umuntu ahambaye cane, kuko bari bamuherebereye igice kinini c'ibitaro. Twarabona abajejwe umutekano benshi. Byari ibintu bidasanzwe, ariko kubera ari ibitaro byari bisanzwe bivura abakuru, ntitwashoboye kumenya ko ari Nkurunziza. Baratuzaniye ibipimo by'uwo murwayi ngo tubisuzume. By'ukuri coronavirus yaraboneka ko ari nyinshi, ariko rero turiko turabipima twarabonye ko amaraso yiwe arimwo ikindi kintu tutazi. Kugeza ubu ntitwigeze tumenya ico kintu kindi cari muri ayo maraso." Ikindi cyadutangaje nuko mu nyuma batubwiye ko ikiziga ciwe cononekaye mu kanya gato, ariko byo ntaco ndabizi ko kuko sinabibonye njewe. Nkurunziza yapfuye gute? Inkuru ivuga urupfu rwa Perezida Nkurunziza nayironse isaha 8 aho kuwa mbere igerekerezo
y'umunani ukwezi kwa gatandatu 2020. Niyo nkuru natinye kwandika kuri ino mboneshakure ndetse no kuvuga kuri uno muyoboro. Uwayimpaye yari uwukorerana na bamwe mu baserukira ibihugu byabo mu Burundi. Ku mugoroba nahawe ubutumwa n'umwe mu bacungera umukuru w'igihugu, nawe nyine yambwiye ko bo bamaze no kuva i Karusi kubera umukuru w'igihugu yari yapfuye. Umwe mu bajenerali bahoze bagwana muri CNDD-FDD yampaye ubutumwa bukeyi mu gatondo ka kare ati ni ikiziga ciwe caraye muri morgue, Nkurunziza ntakiri muzima. Izo nkuru zari zitangaje kubera ubutegetsi bwaguma buhakana. Ku mbuga ngurukana bumenye cyari igipfungu. Bukeye umuyobozi wa RPA Bob Rugurika yarabyubahutse kubyandika, ariko abavugira umukuru w'igihugu bakamera nk'abamubeshuza. Hafi isaha 10 z'umuhingamo niho Prosper Ntagwamiye yahavuye atangaza urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Amasaha ashika 30 yaraheze leta itarabwira abarundi ko ata mukuru w'igihugu bafise. Intahe y'umwe mu nzego zijejwe umutekano. Uru rupfu rwa Perezida Nkurunziza rurafise ibinyegezwa bikomeye. Hariho abari bajejwe umutekano wiwe carizira ko habura n'umwe muri bo aba ari hafi yiwe mu gihe umukuru w'igihugu yaba ari mu Burundi. Abo ni nka Colonel Ndundi yari ajejwe batayo ya mbere yakingira umukuru w'igihugu. Hari na Majoro Noel Banyeza ko yari ajejwe iperereza ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Icatangaje ni ingene urya wa gatandatu kwigerekezo rya gatandatu ukwezi kwa gatandatu 2020 Perezida Nkurunziza yari Ingozi, bose bakaba bari i Bujumbura. Hari inyifato bagize zitangaje uwo munsi nifuza ko uzobivuga ubu vuba, ariko ni byiza ko ubimenya nimba hazobaho amatohoza ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Abazakora ntibaze bareka gutohoza inyifato z'abari bajejwe gucungera ko bigenje hagati y'amagerekerezo ya 6 n'8 Ruheshi 2020. Byaraboneka ko bari bamuhebye kandi ko hari ikintu bari bazi kiza kuba. Ubw'imvo z'umutekano w'abatanze inkuru ari ibyo nashimye kwandika cyangwa se kuvuga hano, hazobaho igihe ciza cyo kubivuga. Generali Niyombare, twebwe twari twifuza Nkurunziza ko ava ku butegetsi akaruhuka afise icubahiro, abandi bo bamwihishemwo bamutegurira urupfu rwihuse. Aya majambo nayaganiriwe na nyirayo. Generali Godefroid Niyombare aremeza ko yafata Perezida Nkurunziza nk'umuvukanyi wiwe kandi yari yaramuhanuye nk'umuvukanyi nyine. Yaramwereka ko ikiringo ca gatatu kizokwegera igihugu kikanakwegera Perezida Nkurunziza. Generali Niyombare yibutse ko bakiva ku ishamba yabaye muhira kwa Nkurunziza kandi ko bari bakundana cane. Avuga ko urwo rukundo arirwo rwamutumye kuvugisha ukuri naho yari azi inkurikizi zabyo. Aho ahanuriye Nkurunziza, Generali Niyombare yaciye akurwa mu mabanga mu minsi 2 gusa amaze guhanura Nkurunziza. Kuba yaragiye imbere mu gutembagaza Perezida Nkurunziza kwa 13 ukwezi kwa 5 2015, Generali Niyombare avuga ko yabikoze nk'uburyo bwa nyuma yari asigaranye bwo gukingira Uburundi, gukingira abarundi bariko baricwa no gukingira umuvukanyi wiwe Petero Nkurunziza. Yagize ati twari kwifuza ko avaho, ko habaho amatora meza, hanyuma Nkurunziza akaruhukana iteka nk'uwahoze arongoye Uburundi. Ibyakurikiye twarabibonye. Abandi bo bahisemwo kwiyorobeka biyegereza Nkurunziza ngo baramukunda, baca bamutegurira urupfu. Ninde yohenda abarundi? None barya ba generali bose sibo bari bamwandikiye rya cete ry'umucanwa muri Munyonyo 2014? Barya bose ntabwo bari bashigikiye ko abandanya ikiringo ca gatatu, ariko bahisemwo kwiyorobeka. Igihe Perezida Ndayishimiye yarungika intumwa z'abasirikare kuraba Generali Niyombare mu Rwanda, amakuru dufise yemeza ko icambere Generali Niyombare yabwiye intumwa z'abajenerali bagiye kumuraba bwabaye kubibutsa ko bari basangiye abansi batatu. Ati ndabona mwarakoze byatunaniye, 2 mwarabashize mu kuzimu, umwe nawe mwamushize mu ibohero. Aya majambo ya Generali Niyombare asa nayo Gaston Sindimwo yari icegera ca mbere ca Perezida Nkurunziza yaraye atangaje mu kiganiro yahaye Umukubito TV.
Gaston Sindimwo yemeza ko ikibazo ca 2015 cari hagati ya Perezida Nkurunziza n'akarwi k'aba-CNDD-FDD bari buzuye inyota yo gukura Nkurunziza. Adolphe Nshimirimana na Alain Guillaume Bunyoni. Gaston Sindimwo nawe nyene yibukije iryo kete ry'aba generali ba CNDD-FDD ryo muri Munyonyo 2014, ariko Sindimwo ntavuga icishe Perezida Nkurunziza. We avuga ko Nkurunziza yamuherutse akomeye, hanyuma akubitwa n'inkuba yumvise ko yapfuye. Bob Rugurika: Nkurunziza yishwe n'isumu yahawe n'abamwegereye. Iyi si inkuru y'ibanga kuko umuyobozi wa RPA yabivuze ku mugaragaro muri Munyonyo 2023. Bob Rugurika yemeje ko Perezida Nkurunziza yishwe n'isumu. Yanavuze ko afise ibyemezo bikwiye, aranavuga ko iryo sumu ryazananye muri Tanzania. Bob Rugurika ntiyahengeshanije kuvuga ko ibanga ry'urupfu rwa Perezida Nkurunziza ariryo rivugwa mu mwiherero w'urubanza rwa Generali Bunyoni iyo hageze kuburanisha Generali Alain Guillaume Bunyoni ku caha co kugerageza kugandagura Perezida Ndayishimiye hakoreshejwe amagendegende. Kugeza ubu nta rwego na rumwe rw'u Burundi rurabeshuza Bob Rugurika. Intahe y'umupfumu Emmanuel Ntikazohera: hari ibanga rikomeye riri mu rubanza rwa Generali Alain Guillaume Bunyoni, na cane mu gihe abanywanyi ruburanishwa mu mwiherero uherutse. Generali Bunyoni yaranasabye kuburana ku mugaragaro kugira abarundi bose bamenye ukuri, ariko sentare yarabyanze. Narivuganiye n'ubufise ibanga ry'uyu mupfumu kandi ndamuzi kubyandika kenshi ndetse no kubivuga akatari gake. Sentare itabihawe. Bunyoni yagirizwa ko yahawe impera umupfumu Emmanuel Ntikazohera batazira muhuzi kugira yice Perezida Ndayishimiye akoresheje uburozi, ariko sentare ntiyemera gushira ahabona ukugene umupfumu wo muri komini Butangazwa mu Ruyigi yari gushikira Perezida Ndayishimiye. Sentare ntiyemera gushira ahabona imigendanire yoba iriho hagati ya Emmanuel Ntikazohera na Perezida Ndayishimiye. Sentare ntiyemera gushira ahabona impamvu Generali Bunyoni yemeye ko Emmanuel Ntikazohera afise ubushobozi bwo gushikira Perezida Ndayishimiye. Amakuru dufise yemeza ko Emmanuel Ntikazohera yemereye ko afise ruhara mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza hakoreshejwe uburozi. Nawe nyene yemeza ko ubwo burozi yoba yarakoresheje bwavuye muri Tanzania nk'uko Bob Rugurika nawe aherutse kubitangaza. Umupfumu Emmanuel Ntikazohera yoba yaribesheye kugira hafatwe Bunyoni, ntaco ndabiziko. Yamara nguma nibaza impamvu sentare itigeze yumviriza uyu mupfumu. Ndibaza impamvu umuntu yemerera ko yari kwica Perezida Ndayishimiye akanemera ko afise ruhara mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza we nyine adakurikiranwa. Ninde yungukiye mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza? Iki nico kibazo cama cibazwa mu matohoza y'ibyaha bikomeye. Nimba Nkurunziza yarishwe, ninde yashobora kubikuronkamwo inyungu? Hariho imirwi myinshi yari yanka Perezida Nkurunziza, haba mu bo bahoze bagendana muri CNDD-FDD haba no mu bamugwanya. Abo bose bari gushobora kwifuza ko apfa, ariko yapfuye ubutegetsi bwiwe busa n'ubuheze. Yapfuye hamaze gutorwa umusubiriza wiwe. Birashoboka ko abamugwanya atari ba mbere bari bagikeneye ko apfa. Uyu musubiriza wa Nkurunziza ntiyari yorohewe na gatoya. Perezida Nkurunziza yasa n'uwigiye atagiye. Nk'imboneza yamaho Perezida Nkurunziza yari afise ububasha ata wundi mu bahoze batwara Uburundi yigeze agira. Mu kwezi kw'indwi ho yahawe ububasha bwo gushikiriza ijambo abarundi bose nyuma y'irivugwa n'umukuru w'igihugu ku munsi duhimbaza ukwikukira. Hari ibisata Perezida Nkurunziza yagumye abazwa imbere y'uko hafatwa ingingo z'ivyerekeye aho ni nko mu gisata co gucukura ubutare. Ibyo bimeze gutyo mu gihe mu ngingo za mbere Perezida Ndayishimiye yashitse afata habayemwo gufuta amasezerano yose yo gucukura ubutare Perezida Nkurunziza yari yarasinye. Nk'iyi ni ingingo itari gushoboka imboneza yamaho ikiriho. Perezida Nkurunziza yari yagiye aboshe Perezida Ndayishimiye mu kumutegeka abo azogena mu mabanga ahambaye y'igihugu. Nkurunziza yaramubwiye abashikiranganje adashobora gukura: Domitille Ndihokubwayo, Deo Rurema, Tade Ndikumana, Aime Laurentine Kanyana. Yaramubwiye ko atagerezwa kugumiza General Gabriel Nizigama mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu, chef de cabinet civil. General Prime Niyongabo mu mabanga y'umukuru w'igisirikare. Emmanuel Ntikazohera mu burongozi bw'inama nkenguzamateka na Gilles Dabirabe mu burongozi bw'inama nshingamateka.
ingingo zihambaye Nkurunziza yategetse Ndayishimiye zijanye n'uburongozi bwa leta n'umugambwe be n'umusubiriza wa Ndayishimiye. Nkurunziza yategetse ko General Bunyoni azoba umushikiranganji wa mbere nayo Reverien Ndikuriyo bakamuha umugambwe. Hagati aho Perezida Nkurunziza niwe yari kuguma arongoye inama y'inararibonye ya CNDD-FDD. Umwumvikano wavuga ko Reverien Ndikuriyo azorongora CNDD imyaka 5 bakamwongera 2 kugira atoze Perezida Ndayishimiye mu kiringo ca kabiri. Inyuma General Alain Guillaume Bunyoni niwe yarongoye CNDD imyaka 5 bakamwongera 2 imbere bakaca bamutangaza nk'umukandida wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri 2034. Waduhaye iyi ntahe y'ibanga yatubwiye ko Perezida Ndayishimiye yasinyishijwe bino bintu imbere y'ibyabona bitandatu bifise ipeti rya generali. Amasezerano nka yose Perezida Ndayishimiye ariko arayasambura gahoro gahoro. Muri leta nta mushikiranganji n'umwe wa Nkurunziza asigaye. Indoto yo gususubirirwa na General Bunyoni itera iba umuzi w'ibuye. Umugambwe yarawifatiye mu uye ubu na Reverien Ndikuriyo afise ububasha buke cyane ku mugambwe kubera amategeko ntunganyamugambwe yahinduwe. Ndayishimiye arashobora gukura Ndikuriyo aho ashakiye hose. Prime Niyongabo aracari mu mabanga ariko mu minsi iheze yari yahaswe gukurwa. Gabriel Nizigama ntakiri umuyobozi mushikira mu biro by'umukuru w'igihugu. Byinshi mu byo Nkurunziza yari ahagaze ko byarafuzwe. None ninde yungukira mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza? Nkurunziza yishwe na coronavirus, yishwe n'uburozi canke byose byamuhuriyeko. Kazoza katubikiye amabanga menshi. Ariko ikiboneka co nuko nkuko Gaston Sindimwe yaraye abivuze hari impande zibiri zagwanye mu bihangange by'abajenerali ba CNDD-FDD. Uruhande rwa Nkurunziza Nshimirimana na Bunyoni rwagwanye n'abandi bari bafise inyota yo gushikira mu mabanga ahambaye y'igihugu. Rwa Nkurunziza kugeza ubu ruboneka ko rwaneshejwe. General Evariste Ndayishimiye niwe yahavuye aza ku isonga ry'abatsinze. Ubu asa n'uwigobotoye imigozi yose Nkurunziza yamuboshe. Ariko nawe uruhande rwiwe rwaramaze kwicamwo imirwi mishasha. Ntawuzi iyo bizohereza. Intwaro ya Nkurunziza yishe benshi ntiyigera havugwa ukuri. N'urupfu rwiwe niko rumeze. Kugeza ubu abarundi bazi ko umutima wahagaze gusa. Hari umutegetsi muri leta y'u Burundi yumvirije iyi nkuru aca ashima kunganirira yagize ati: ndagushimiye kugene witanga ugafasha abarundi kumenya byinshi banyigejwe ku bijanye no kungene urupfu rwa Perezida Nkurunziza rwagenze. Byinshi mu byo wavuze birasa n'ibyo nanje nzi kandi nibarije uwari hafi yiwe igihe asandaba. Nagira nkunganire gatoya ku kintu nabwiwe nabonye gitandukanye n'ico wavuze. Iki nanje nakibwiwe n'umutegetsi yari ahari. Nibyo Perezida Nkurunziza yinjiye ibitaro by'Ikarusi ku wa gatandatu ku mugoroba ku igenekerezo rya 6 ukwezi kwa 6 2020. Nibyo bukeye yari yumva ayakize aravugana n'abantu benshi, yongera aravugana n'umukenyezi wiwe. Yaranasabye ko inama y'abashikiranganji yari iteguwe bayigumizaho. Yari azi ko azoba yasohotse ibitaro akaja kuyirongora. Nibyo yari yambaye kijya cuma kimufasha guhema. Mwijoro ryo ku munsi w'Imana imbere yo kuja kuryama, umushikiranganji Tade Ndikumana yaratanze itegeko ko atanumwe arekuriwe kumukurako ico camufasha guhema. Tade aca araja kuryama. Ntabwo yarara mu cumba Nkurunziza yarimwo. Kurya nyine wabivuze nibyo Perezida Nkurunziza yarakeneye kuja kwihagarika. Hanyuma atanga itegeko nk'umukuru w'igihugu ngo bamukureko kijya cuma kimufasha guhema. Abo yategetse byarabananiye kumwankira kubera ari perezida. Nawe yari agize isoni zingene yosoba ko bamufasha kwihagarika aho nyine yari aryamye. Nuko aragenda baca bumva araguye igeze muri toilette. Nibyo bamukuyeyo bagumye bagerageza gushitura umutima biranga. Minisitiri Tade Ndikumana bamuhamagaye aje akabona uko byagenze yarakaze rwose abaza impamvu bemeye kumukura ko icuma camufasha guhema. Yari bagiriye ko atari benshi boshobora kwaka itegeko ry'umukuru w'igihugu. Ntaco bari bagize. Nibyo nari nshatse kuganira. Urakoze cane kandi uduha amakuru meza. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.